kinyarwanda. Abahinga mu bijanye n'amagara y'abantu bavuga ko ibice hafi 15% by'abubatse bafise ingorane yo kutaronka ibibondo, aribyo benshi bita ubugumba. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe mu kiganiro yagiranye mu kanya na muganga Audace Nsabimana akorera mu gisata gikurikiranira hafi y'abafasoni ku bitaro by'abasirikare biri mu Kamenge mu Burundi, Hôpital Militaire, baciye irya nino ibishobora gutera ugumba n'ingene umuntu yo vyirinda. Muganga Nsabimana aratangura asigura ryari umuntu ashobora gutangura kwihebura kwa adashobora kurondoka. Kenyezi n'umugabo wiwe bubakanye haheze nk'imyaka 2 n'imiburiburi babana neza ntane buryo bwo kwikingira imbanyi baba bariko barakoresha imwe bita mu gifaransa contraception. Iyo rero abo bantu bubakanye bamaze imyaka ishika 2 atakibondo bararonka, niho duca dutangura kwibaza iyo ngorane y'ubugumba. Igishobora gutuma ubwo bugumba nica nk'uko mubizi harondoka umushinga nahe n'umupfasoni wiwe, kuvuga iyo habaye ico kibazo hashobora kuba hari ingorane kuri bose canke ingorane ku mukenyezi canke ingorane ku mushinga ntahe. Ariko rero tugiye kuvuga ingorane zishikira umwe wese, ngira ntangure ku mukenyezi. Mu bihe vyiza bisanzwe umukenyezi araja mu mihango mu butinyanka, hama hageze umunsi kanaka agasabo k'imbuto kakagira urubuto rumwe rusha, ukitegura kwakira uruto rw'umugabo hama hakavamwo ikibondo. Ariko rero haraho bishika ako gasabo kakaba gafise ikibazo canke bivanye nuko inkabuzo zikabura ku gasabo zitameze neza, bigashika uwo mukenyezi ntaronke utwo tubuto buri kwezi. Murumva ko bitokunda ko havamwo gusama inda. Hanyuma ikindi naco ca kabiri, arashobora kuba afise utwo tubuto utwo dusabo tuzana imbuto buri kwezi nk'abandi, ugasanga hariho uduhora duhuza igitereko n'udusabo tw'imbuto. Ni ukuvuga urubuto iyo ruhiye rurakorokera ahantu, hama hariho agahora kagwakira bita trompe de fallope. Ako gahora rero niko urubuto rucamwo ruba rurarindiriye mu rubuto rw'umugabo. Iyo habaye amabanga mpuzabitsina imbuto z'umugabo zije zigasanga ka kabuto kari aho hafi mwako gahora, hama hagacavamwo ihura ry'ako kabuto kiwe n'ak'umugabo, hama hakavamwo ikibondo. Akabuto kazovamwo ikibondo kagaca kaza mu gitereko. Hari igihe ako gahora kaba kadakora mu buryo no kwita, hariho ukuntu kagira amamuvuma sinzi uko ndavyita, kuza karanyiganga buke buke. Uko kunyiganga niko gufasha imbuto kwegera aho zategereza kuja no kwegereza akasamwe kwegera mu gitereko. Hari igihe rero bishika utwo tuntu dutuma kamera nk'akanyiganga buke buke bipfa, hanyuma utubuto ntitugendagende mu mwako gahora. Hari n'igihe rero usanga ako gahora karazivye. Ni ca gihe usanga umuntu yaragwaye za ngwara bita ama infection, ugasanga vyarashitse utwo duhora duhuza igitereko n'utwo dusabo tw'imbuto twarazivye. Ingorane igira kangahe, usanga n'ico gitereko ciwe naco kitameze neza, kirimwo nk'ibivyimba canke kitaremwe neza. Murazi umuntu ashobora kugira n'ubumuga bwo hanze bugaragara nk'ukuguru, canke ikindi gitereko gishobora kuba kimugaye kidashobora kujamwo ikintu, canke kikaba kitanariho. Erega hari habo mubona umenga nabigeme canke abakenyezi ugasanga ntibafise n'igitereko, batakivukanye ga muganga, canke ari uko vyagenze batakivukanye canke vyarashitse bakagwara bakabopera bimwe bita ingwara zo mu nda, ugasanga byarabaye ngombwa ko bagikuramwo kumva imwe canke iyindi. Ariko hari nabo bishika mu kuremwa kwabo ntikihabe, sinzi ko nokivuga mu kirundi, mugabo hariho ico bita syndrome de Rokitansky. Usanga umukenyezi adafise igitereko, ugasanga mbere n'igihimba kijya bita vagin canke igitsina gore ugasanga ntakihari. Iyo adafise ico gitereko arabona nk'ibimenyetso bishobora kumutuma yo kwibaza ko ashobora kuvyara imbere ko aja kwa muganga. Nshatse kuvuga nko kuja mu butinyanka n'ibindi. Mu gihe ico gitereko ntibikunda, kitahari ntibikunda, kuko hajya kuja mu butinyanka ni ikimenyetso c'uko igitereko c'umuntu cari citeguriye gusama, hanyuma ntibikunde. Hageze iminsi 14 kitasamye, indani muri co hariho novuga
bikava bingora kuvuga mu kirundi mugabo hariho agakushe interne ni ukuvuga indani hariho akantu gaca gashwanyagurika kakavamwo ry'amaraso mu kirundi twendibuka tuciga mu kirundi batwigisha ngo ni ikuburwa ry'ibyateguriwe akabuto ni ukuvuga harya umuntu yabonye ubutinyanka ni ukuvuga yuko ni ikimenyetso cy'uko atasamye urumva rero mu gihe atafise igitego ibyo bintu ntibyoshoboka urabyumva namwe yego imbere ko tuja ku mugabo naho muganga mu nkundire tubanze twakire abari ku matelefone bafise utubazo homewe aho uherereye hama ikibazo canke intererano nagira mbaze muganga none iyo umukobwa utwo tuntu dushobora kwakira urubuto rw'umugabo iyo mu gihe tuba tutagikora byogaragara gute ko umukobwa ashobora kuja mu butinyanka yego turafise na Eme ku yundi murongo wa telefone Eme kazi murakoze yego uherereye heme murereye mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali wakoze cane ni gake turonka abapfasoni iyo tubararonse mu biganiro nk'ibi biraduhimbara cane nakabazo canke n'intererano kwa muganga nakabazo nagiraga mbaze nk'iyo umaze igihe nyine warashatse usame wajya kwivuza bakakubwira ngo ufite udusebe kuri trompe hanyuma bakakuvura tugakira birashoboka ko ushobora kugendanira ko ntubyare urakoze cyane Eme muganga mwumvise utubazo twa Romeo hamwe na Eme sinzi ko mwobishura ego murakoze yavuze ngo iyo utwo duhora duhuza igisabo igitereko n'udusabo tuzana imbuto twaze byokunda gute kwabona ubutinyanka jewe nibaza yuko burya ubutinyanka ntibuva ku dusabo tw'imbuto ariko naho igitereko mu kugira kizana ry'amaraso y'ubutinyanka kiba cakabuwe n'amahormone canke sinzi ko noyita imisemburo canke iki bituma igihimba kihanaka gikora burya kirafise ikigikomanda canke ikigitegeka gukora ariko ajya amaraso ava mu gitereko ntabwo aba yavuye mu dusabo aba yavuye mu gitereko hino ni ukuvuga ni uko umuntu ataba ariko arerekana igicapo ingene biba bimeze ariko utwo duhora turi haruguru cyane yaho ayo maraso ava kuvuga utwo duhora dufite ikibazo nticomuza kuja mu butinyanka akabazo ka Emena ko yavuze ngo iyo umuntu yagiye kwivuza yagize ikibazo cyo kurondoka hama bakamubwira ko afite udukomere kutwo duhora tujana imbuto hanyuma bakamuvura tugakira nibaza yuko bivana n'ingene yavuwe canke n'utwo duseba aho twari turi kuko kenshi utwo dusabo utwo duhora dufise umwenge mutoya cyane iyo hagiyemwo agakomere gukira kwako hari igihe ako kenge kaziba canke ntikazibe burundu canke hari igihe kaziba burundu na za mbuto z'umugabo ntizishikire ugwiwe hari n'igihe kaziba buke buke urubuto rw'umugabo rukagenda rugashikira ugwiwe hanyuma mugabo ikibazo gica kiba mu gihe hamaze kuba ryafatana hagati y'urubuto rw'umugabo n'umugore bimwe bita fecondation murumva yuko biba byabereye mu mwako gahora bica bigora urwo rubuto kugaruka mu gitereko kugira ruzokure rutanga umwana bimwe hacavamwo zanda ziguma hirya y'igitereko bita grossesse exuterine aho rero umuntu yagize udukomere kutwo duhora aba afise amahirwe make yuko inda yisama canke niyo ayisamye abafise amahirwe make yuko iyo nda ija mu gitereko ariko abo onye ni bamwe ntiduca tubashira muri bamwe badafise amahirwe menshi yo kutazoronka ikibondo iyo mbanyi yagiye hanze y'igitereko iyikurikira irashobora kuja mu gitereko ga muganga mu bisanzwe ni uko hajya tuvuze irondoka ni uko umuntu asama inda hama ikava mu mwana yego mu kirundi hariho abavuga ngo weho naka we yarabonye n'iyikoroka ukamenga wewe byogendeka ariko yego nivyo wabonye iyikoroka canke yagiye hatariho aba afise ivyizigiro vy'uko ejo ishobora kuja ikagumayo hama ikavamwo ikibondo canke ikajya mugabo mumenye neza yuko umuntu afise uduhora tubiri
iyo yagize ikibazo kuri twose hari igihe biba bibaye burundu. Iyo yagize kuri kamwe amahirwe arabaho yo kuronka biciye mu kakoresha ku kamwe gasigaye. muri mwatubwiye ibitari bike muganga ku bituma umufasoni adashobora kuronka adashobora gusama imbanyi. hama tugiye ku bashinga ntahe nawe umugabo nawe ashobora kuba yaragize ikibazo akiri muto canke akagira ikibazo kanaka gituma umubiri we udahingura imbuto canke kugira imbuto mugabo zidasohoka. ni ukuvuga ashobora kuba yaragize ikibazo nawe nyine aho zihingurirwa mu mubiri indani mugabo iyo yaranguye amabanga y'abubatse zirava aho ziri zikagenda zigasohoka. hari igihe usanga afise ingorane y'imihora nayo nyine zituma zigenda cyangwa ugasanga arazifise nyinshi nuvuga mu bwinshi kantite zimeze neza mugabo ibyo bita karite canke sinzi ko nobivuga muramfasha nimwaronka ijambo neza mu kirundi ngira ngo nizitagira ubunenge akanenge ego n'akanenge tufata uko nyene imbuto ugasanga naho zifise akanenge ntizigira imitwe ntizigira imirizo ziri ahantu ziranebwa ntizigenda urumva. kandi kugira habirondoka nuko iyo yagize amabanga zikinjira mu gihimba c'umukenyezi zategeza guca zibandanya zigafashwa n'uruzi rw'umukenyezi zibandanya kugira zigende zice mu gitereko zice zica muri twaduhora nababwira tugitereko n'udusabo tw'umukenyezi zije guhura na rwa rubuto rw'umukenyezi. burya ziragira umutwe zikagira n'umurizo ga muganga cyane gose burya zimeze sinzi ko benshi baba batahura udukoko tuba mu mazi twitwa utunyamuroba cyangwa udufi usanga ari akantu nyine niyo bariko baraziga muri bwa buryo rugagamisha baraba uko zimeze bararaba uko zifise umurizo n'umutwe canke ibindi bintu nyine bituma ziba imbuto zitagira akanenge nk'uko mwabivuze. Ego hari igihe rero bishika n'izo mbuto ziba zihari canke byose bimeze neza mu mubiri ariko nawe umugabo yega hari abo bishika ntibashobore kurangura amabanga y'abubatse bimwe bita mu kirundi kumva wogira mbega barishanda kivuga gute ko bigoye igifaransa naco nyene kitugoye. oya ntaco turaza kugerageza ngira ngo yego bimwe by'uko umuntu yumva yoshaka akifuza hama igitsina ciwe kikagira inguvu kugira cinjire mu c'umukenyezi. hari igihe rero bishika umugabo akaba yaratakaje ubwo bugabo bavyita gutakaza ubugabo ntibikunde. ganga Audace Nsabimana nukuri turumva ko insiguro muduhaye ziranyuza abatari bake ariko imbere ko duhana agahindukira mutekerere akajambo kanyuma abariko barumviriza muri sanga ino munsi. akajambo no batekerera ni kumenya yuko kubaka ibigo benshi baba biteze kurondoka ni vyiza ariko hari igihe bishika umuntu akaba ntibice binyaruka nk'uko babyifuza. ni ukumenya yuko umuti uzotorwa ari uko bose bagiye hamwe hanyuma bibaye ngombwa ari ibipimo babatuma bakabikoresha ari imiti babandikira bakayirondera hanyuma hari n'igihe usanga ari birengeye ubuhinga bw'ini wacu bakamenya yuko bivanye n'uko bamenye imvo byavuye ko amahirwe y'uko bikosorwa hama bakanezerwa no kuronka kibondo nabo nyine bishoboka. turashimiye Diana n'umutumire wiwe inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. turashimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mukurikirana ibindi biganiro vy'iradiyo ijwi ry'Amerika.